Shalom shalom bakunzi b'Irembo Media ndabaramutsa nongera ndabaha ikaze muri gwa rukurikirane rw'ibiganiro byacu novuga kino ni kiganiro cinahe twongeye kugira ubugira kandi rero nkuko musanzwe mubizi nije wasonera ko zisanzwe ndakibashikiriza behind camera tuba turi kumwe na Mr Trésor avec Espoir babikora neza cyane gose no musi rero nkuko mubibona turi kumwe n'umutumire adasanzwe numwe novuga mu basanzwe bari novuga muri team yacu ya Irembo Media uno munsi novuga aje atazayo n'ikindi ariko aje novuga kudushingira novuga intahe yaho umwami Yesu Kristo yamukuye ubuzima bwe atarakizwa ingene yarabayeho n'ubuzima bwe yamaze gukizwa ingene bwabandanyije rero ntatebeje cyane gose ntarandiriye cyane nagira ndamwakire muri studio z'Irembo Media abashe kutwidondora hama agire ko anatubwira by'ukuri n'intahe yaduteguriye murahawe ikaze ndabakiriye cyane. Murakoze cyane murakoze Irembo Media ndarabaramukije mwese bakunzi b'Irembo Media muriko muradukurikirana ndabifuriza kuroranirwa no kububwa neza aho muri mu mihinga itandukanye rero nkuko urongoye gahunda abashije kubivuga ku mazina nitwa Ngendahimana Blaise ngabasanzwe ndumwe mu bahurikiye muri team Irembo Media ariko uyu munsi sinzanywe n'ibikogwa vy'Irembo Media ahubwo nje kuvuga aho Kristo yankuye aho Kristo yansanze rero abasanzwe ndi umwana wo mwishengera Irembo ry'Intama nkuko nabivuze ku mazina yanje nitwa Ngendahimana Blaise ngabasanzwe mvuka mu muryango w'abana bane abahungu batatu n'umwigeme umwe ngabasanzwe ndi wa gatatu nkavuka mu muryango nisanga mu muryango ari umuryango w'abakatolika rero aho hose mbandanya gukura nkora imigigwa yose yo muri katolika ndazi abaciyeyo barazi imigigwa yo muri katolika nanje yo yose narayikoze ariko hambavu y'ivyo naragize amahirwe yo kwiga nkuko abandi bose biga naragize amahirwe yo kurangiza amashure nkuko abandi bose bayarangije ariko hambavu y'ivyo nubwo nari umukatolika nivyari vyoroshe kuko nari umuntu kubigaragara adashoboka nari umuntu nari mboshwe nimwe munovuga y'uburyarya ndavyibuka nibetangabo kenshi nasanga nshatse kwemeza abantu ariko mu kibano bakaba bazi yuko ndi umwana atekereje ndi umwana w'intungane ariko kubigaragara nari umuntu mubi cyane kandi burya indyarya vraiment n'umuntu abadashoboka n'umuntu bigora no kubana nawe rero nanje novuga yuko iyo mwemu y'uburyarya yari imbayemo igihe kirekire ariko nibuka hambavu yaho ndiko ndarangiza amashure yanje y'intango novuga yuko nari umuntu nashaka kuba rurangiranwa mu biki rero akenshi nisanga ndi mu bintu nashaka kuba celebre cyane kubigeme cyane mu kibano hambavu yaho nari umuntu nari nganjwe n'ubwishime budasanzwe ubwo bwishime bwari bufise icyo bufatiyeko ubwo bwishime bwari buvuye kuri niveau de vie ukungene nari sanzwe mbayeho ariko hambavu yaho wovuga yuko ngo niveau de vie ngo yari meze neza oya namba ariko kwa kwishira hejuru nasanga donc ubuzima bw'iwanje nshaka kubushira hejuru kandi atari ko bumeze nuwambaza muhira aho mba wasanga namubwije ukuri nkamuhenda nkamubwira yuko muhira turoraniwe muhira nyene turabatunzi gose kandi atari ko bimeze aho nkaba ndiko ndikwegera ko abantu abigeme bakanyiruka ko inyuma gose ariko hambavu yaho abigeme wasanga bariko baratakara gose cyane rero nasanga ndiko ndahisha aho mba kandi ari muhira nibuka ndiko ndarangiza amashure yisumbuye nari umuntu nari mfise ikintu cyari kibosha ubuzima bwanje agakuku ako gakuku kanzaniye kwisanga mu cyaha cyo kuboregwa kunywa itabi je nari umuntu unywa itabi nashobora kugenda ni pake iri mu mantora ariko ivyo vyose nabikora muhira nta muntu numwe yigeze amenya ko jewe nywa itabi n'umunsi numwe nari mfise strategies zidasanzwe nakoreramwo nari mfise utuvuta nashobora kugura kuko abantu banywa itabi ari kungene kunzara usanga basa donc ari kungene kunzara hajiste kunzara bafatisha itabi usanga yirabura canke hamota ukuntu hamota nyene odere y'itabi
rero nanje niko byari bimeze, ariko mu kurondera strategy yaho bidashobora kumenyekana naragerageje kurondera uburyo bwose nshobora gukoresha kugira ngo ntihagire n'umuntu n'umwe ahomarka jewe ko nyitabi. Rero nakomeje muri ubwo buzima ndabibandanya uko mbandanya kubaho nabi, akaboregwe karamboha, ndabaho ubuzima budashoboka. Nibuka nibetangabo kenshi je nataha muhira aho nisanga nashe mwijoro nka saa 7 z'ijoro, abavyeyi batahazi aho ndi, abavyeyi batazi ubuzima mbayemwo, nkasanga bugaye kuri clôture, nkaba oblige kuduga clôture. Ubwo buzima nabubayemo igihe kitari gito, ariko nibuka byarashika nkaboregwa, nkumva ndababaye mu mutima, nkumva ndatunuye, nkagira ngo igihe kimwe jewe inzoga zizohera, nzozihagarika. Vya vrai narazihagaritse, ariko sinazihagaritse kubwuko habaye icyakoretse. Oya, zari zijyangingo umuntu ashobora gufata, nkafata ngo nk'umwaka wose nkaziheba, ariko nivyigeze bikunda, kuko inyuma y'iyo myaka yose nari nafashe ingingo yo guhagarika inzoga, nari sanze nazisubiriyemo, nkasanga nyene nasubiye kuzinywa. Hoho byaciye biba nabi gose birononekara. Murabizi hariyo amabwa aherekeza akaboregwe, ivyo vyose nanje narabibayemo. Rero novuga yuko 2019 niho natanguye kwinjira mu ishengero Irembo ry'Intama, aho nari mfise objectif. Iyo objectif nayo yari tandukanye n'umuntu yinjira muri eglise, ariko kubwuko nari umuntu nashaka kumva yuko nanje no kwisanga ndi muri ryagugu ry'abantu. Rero bibandanya uko, kubera ko nari narangije amashure yanje yisumbuye muri secondaire. Rero ayo mashure maze kuyarangiza, mbona umengo ubunyakamwe nibikunda, mfata ingingo yuko nifuza yuko noba mfise umuntu umwe tubana. 2018 niho narangije amashure yanje yisumbuye. 2019 canisanga mu ishengero Irembo ry'Intama, aho nta kindi nari nkurikiye atari gukurikira kumva yuko ninaja muri rya shengero, ninaja mu ishengero Irembo ry'Intama nzoronka umwigeme. Ariko nibuka nagiyeyo igihe kitari gito, ndabandanya ngenda, aho nari mfise objectif yuko nifuza kuronka umwe mu bigeme bo mu ishengero Irembo ry'Intama. Ariko ibibazo bishobora kuba byinshi kuba ariko baradukurikirana biyumvira eske uyo mwigeme yarabonetse. Oya, uyo mwigeme nigeze aboneka, kuko ico gihe cyose ninjiyeyo nivyigeze bikunda ko ndamuronka, ariko nisanze nahagaritse kugaruka mu ishengero Irembo ry'Intama bivanye nuko naciye nja kwiga university. Kaminuza nkaba nayize Igitega, abenshi ndibaza barahazi, nize University y'u Burundi. Aho hoho nakomeje mu mabwa atandukanye, nkomeza mererwa nabi gose mu buzima budashoboka, ndabaho nabi gose. Nangura kuba umuntu akunda boîte, nangura kuba umuntu yifuza kumenyekanwa cyane gose kuri iyi si y'Imana. Ivyo vyose nabikora kubwo gushaka kwa impressiona abantu. Ivyo vyose nabikora nibaza ngo niko kuroranirwa kuri wanje. Rero nibuka ni kenshi nisanga muri boîte naborewe. Rero maze kuboregwa ngaca njyama kuri comptoir. Kuri comptoir naja kuhajyama mvuga ni aha ni narara kuri comptoir, nta muntu aza kunsopa. Niyo strategy nari mfise, nta muntu aza kunsopa kuko abariko baradandaza baraza kundaba. Rero birakomera uko, itabi biranganza, ibintu bibandanya uko. Subiye inyuma gatoya, burya 2019 nisanze naronse umwigeme dukundana. Uwo mwigeme nari mfise projet nyinshi kuri we, projet nyinshi zitandukanye, mbere naragiye no muri kaminuza turi kumwe nawe. Ariko nari navuze ubwa mbere ko ninjiye mu ishengero Irembo ry'Intama nkurikiye umwigeme, nifuza yuko no haronka umwigeme, ariko uwo mwigeme suwo mu ishengero Irembo ry'Intama, oya nuwo handi. Rero ubwo buzima bwarabandanije, mbandanya kubana n'uwo mwigeme. Vraiment byari ubuzima bugoye cyane
cyane gose, haragera igihe nkicuza nyiyumvira eske je bizoherera he, eske inyinshi izova he. Nibuka niciga Igitega muri kaminuza, byarashika imbere yuko ngenda mu ishure nyiyumvira gose, ibibazo bikanera gose mu mutwe, nkagira ubwoba, nkabona umengo jewe ugupfa kuri imbere yanje. Ariko ndibuka nakomeje kubandanya amashure, kaminuza ndayirangiza. Maze kuyirangiza ndi umuntu natembeye intara nyinshi, aho izo ntara zose nagiye ndakora amabwa atandukanye, amabwa nashobora no kuvuga. Ariko nibuka igihe kimwe niho umugenzi yarasanzwe akijijwe yiga nyene kuri kaminuza, niwe yamba hafi akenshi. Ariko kubweko nari mfise imwe mu y'uburyarya, ntiyashobora kumenya uwo ndiwe neza na neza. We yibaza yuko ndi umwana w'intungane, ariko ivyo bintu we navyo yamenya. Ntiyamenya ivyo ngenderamo, ntiyamenya yuko ndi mborerwa, ndi umuntu nganjwe ni mpemu zitandukanye. Ariko yabandanije kuba hafi yanje. Nibuka ijambo yigeze kunyatura ko ngo umunsi umwe uzokizwa kandi uzoba umuntu akomeye. Ariko sinari nzi ukuntu bizogenda, sinabona aho bizoca. Rero ubuzima burabandanya uko. Mejeje kaminuza niho naciye ngirirwa amahirwe ndonka akazi. Ako kazi maze kukaronka hoho ubuzima bwakomeje kumererwa nabi, kuko nari mfise amafaranga, nari mfise uburyo. Navuga ni aha uko biri kose ngiye kuhaturira. Ndabizi amafaranga burya ni ikintu kidasanzwe. Burya hari ijambo bavuga mu Kirundi ngo ronka amahera tumenye ingeso ziwawe. Rero nanje amafaranga yaciye azamura n'ingeso zose zari zinyegeje, kuko amafaranga yankoresheje mu buryo budasanzwe. Ndabaho nshaka kumenyekana ku mastati. Imisi yose wansangako abantu bampostinga ku mastati, abigeme. Je nari umuntu nakurikiranwa cyane n'abigeme, nari umuntu donc nishima kubwuko numva umengo abigeme bari ku ruhande rw'iwanje, nivyo vyifuzo vyiwanje. Ndavyibuka gose, nari umuntu nashobora gufata nk'umunsi wose nka postinga stati yiwanje, ugasanga yuzuye ko abigeme batandukanye bava mu makomine atandukanye. Abantu bagatangara bakavuga ngo eske Blaise aba bantu muzinanye gute, muzinanye gute? Byarabatangaza gose ku rwego rwo hejuru, kuko nibatawe urukundo nshobora kumenyana n'abakobwa bava no mu ntara zo hagati mu gihugu. Ariko ivyo byose wasanga kwa hari ukuntu narondera kumenyekana mu nzira zose zishoboka. Nafuma nkoresha uburyo bwose kugira ngo menyekane. Ariko ivyo byose na mahoro vyigeze bima, natuze vyigeze bigarukana mu mutima wiwanje, kuko hambavu y'ivyo vyabigeme akaboregwe kari kanganje, ukunywa itabi vyari binganje gose. Ndaja gukora aho hantu, ngija kuhakora umukoresha wanje arankunda. Amaze kunkunda, ico yankundiye ko nuko nari umuntu ica mbere na mbere capacité intellectuelle sinari hasi. Ego sinari hasi, rero nico yankundira. Donc nama hafi yiwe, nari umukontrolere wiwe, donc nakora ibintu vya control. Rero muri ako kazi kiwanje hari kungene nakora n'ibintu vy'uwescro, kuko deja mu vyo nakora wasanga nshobora guhinyanyura akantu kamwe canke bubiri kugira ndonke amafaranga arenze, kuko ku munsi nashobora no kwinjiza amafaranga ari hanze y'umushahara. Ariko ivyo vyose, ayo mafaranga yose sinigeze ndayakoresha ikintu gihambaye gose, kuko amafaranga yose naronka wasanga ndayajana mu nzoga, ndayajana mu birori. Nibwo bwari ubuzima mbayemo. Ariko hambavu yaho hose ujya mwigeme turi kumwe. Ego twari turi kumwe. Rero ubuzima burakomera uko. Mbaho nyene ndi umuntu nshaka kuba umuntu afata ingingo, umuntu ashaka kuba hejuru, umuntu ashaka kumenyekana gose, menye nzinanye n'abantu badasanzwe, abantu nyene biyisi. Ariko ivyo vyose na mahoro vyigeze bigaragaza ku buzima bw'iwanje. Ndibuka harageze igihe nko mu kwezi kwa gatandatu 2023 yaho nakora aho hantu. Rero mbona umengo amafaranga ndiko ndaronka nawanye n'ivyifuzo vyiwanje, kuko nari umuntu nkunda gutemberera ahantu hazimvye, ahantu ushobora kunywa boke. Nakunda boke cyane gose, kuko narashobora no kuva ku kazi ndagafashe mu minwe. Ndazi benshi banyoye inzoga, murabizi nk'abajene twebwe tuba dufise ahantu muri quartier ku kabotike,
ahantu bita ku kadirisha. Nanje ubwo buzima narabubayemo, nashobora kuba manutse nkaca nca ku kadirisha nkagenda bakankopesha, nari inzwi gose, nashobora no kujya ku kabare nkanywa inzoga hama nkagaruka kuziriha. Kubera iki? Bari bamaze kumenya. Hambavu yaho nari mfise abantu benshi banzitiriye, abantu benshi cyane, ariko abo bose nta kintu na kimwe bari bambonamwo atari uko twashobora kwicara tugasangira iki na kiriya, bakishima bakaryoherwa, bakavuga amazina atandukanye. Hari izina banyita ngo Tweedy Boy, banyita ngo Tweedy Boy, ariko hambavu yaho bivanye n'ivyo nabakorera, boy yacivaho bavuga ngo Tweedy Boss. Ku mastati wasanga Tweedy Boss, je bikanyohera nkavuga ni nabaye rurangirano, niyo sinari mbayemo. Nibuka narahageze igihe ndiko ndakora ako kazi, nangura kwiyumvira yuko ako kazi no kavamo, ariko sinabona ukuntu no kavamo, kuko hari umugenzi nari nsanzwe mfise yambwira nti Blaise, ntuzokwigere wikura ku kazi, ahubwo uzorindire bakagukureko. Rero nanje niyo nuvuga principe nari nihaye ku buzima bw'iwanje bwo kutava ku kazi ari je ndakikuyemo, ariko aho hose ako kazi nagakora numva nishimye. Ntangura rero gufata ingingo yo gusenga, aho ari muri 2023, ingingo yo gusenga nsengera ngo Imana impindurira akazi. Ariko aho hose sinarinzi ikintu kiriko kiranumirira jewe gusengera ngo Imana impindurira akazi, kuko nasenga Mana aka kazi je ndakanse niko nasenga imisi yonse. Nshitse ku kazi nategerezwa gufata umwanya wo gusenga, niyo naje nkafata umwanya wo gusenga, ariko hambavu yaho hose nafashe izo decision zose narakizwa. Rero ndakomeza ubwo buzima, mbandanya nkora senga ngo Imana impindurira akazi. Haragera igihe ca December mikora ku kazi. December rero 2023 yabayemo ibintu byinshi cyane, ndabaho nk'umuntu umengo ngiye gufa, ndabaho nk'umuntu umengo ivyanje bigiye guhera. Ndakomeza nsenga, haza ikintu kidasanzwe ku buzima bw'iwanje, inyota yo kwifuza guparticipa mu bintu byo gusenga. Wasanga ama conference y'abavuga butumwa ndayajamwo, nanje nkaja mu bintu by'amagroupe atandukanye gusenga. Inyota yuko iraza nazi yikirazanana, ariko kwari ukuboko kw'Imana kuriko gushaka kuzamura ubuzima bwanje, kuriko gushaka kunkura mu vyaha. Ndakomeza mbandanya muri ubwo buzima. Mu nyuma nibuka mu kwezi kwa mbere 2024 itariki imwe nyene, ico gihe nari muri veye yo kuri Shemeza Worship Temple, ndibaza bamwe murahazi, aho nasenze mu buryo budasanzwe. Bwari ubwa mbere nshobora gusenga hamwe numva umengo sinzi n'amatwi yose araziba kubwo gusenga, ariko aho hose yari inzira y'Imana yari kirantegura kugira ngo ishobore kuza gukiza ubuzima bw'iwanje. Ndabandanya uko uwo musi nyene itariki imwe y'ukwezi kwa mbere ndagenda ku kazi. Kuri uwo musi nyene akazi karahagarara. Akazi kameze guhagarara, ikintu cyabaye ni vyiyumviro n'ibibazo byinshi bitandukanye. Muri ivyo bibazo bitandukanye kwari kwibaza eske ngiye kubandanya mbaho gute ko akazi uyu musi gahagaze, kuko nari sanzwe mfise amafaranga. Navuga ni ayo mafaranga ico ngiye kuyakoresha nuko norondera ikintu kimwe nokora kugira ngo mbandanye ubuzima. Ariko ivyo vyose nivyigeze bikunda ko nabikora, kuko nibuka ico gihe cyose iyo ndwi ya mbere akazi kameze guhera, nakomeje mbaho nabi, ubuzima mbona umengo biriko bimera nabi. Nibuka igihe kimwe nja muri ville kurondera akabare nshobora kunyweramwo, biranga yuko ntora n'akabare na kamwe. Mu nyuma hari tariki indwi z'ukwezi kwa mbere 2024 yaho nari muri boîte n'umukuze ashaka nyene ngo kunyifuriza umwaka mushasha. Ico gihe ndiko ndanywa inzoga bene data, niho nasanze munda ndiko ndababara. Nangura kwiyumvira eske bashizemo ishano mu nzoga nanyoye. Ibibazo biba byinshi, ariko hambavu yaho mvuga ni uko biri kose jewe hari igihe inzoga nzoziheba, hari igihe nzoheba inzoga, ariko sinabona ingene nzoziheba. Aho hose byari bibazo nagira. Nibuka ico gihe natashe nka saa 9 z'ijoro ndataha. Shitse ku muhana sanga clôture iruguruye, sanga
muhira haruguruye ayo masaha yose ya saa 9 z'ijoro, bazi yuko natashe kare, ndataha ndinjira mu nzu ndaryama. Navyutse nko mu masaha 3 z'igitondo, hari lendi itariki 8 z'ukwezi kwa mbere 2024. Ico gihe ca nisanga nagiye kuraba umugenzi asanzwe akijijwe. Uwo mugenzi nasanze ari muri salo ariko asoma Bibiliya, kandi nta nuko twanavuganye ku telefone. Ubundi bwo nari ku murongo nawe naramubona, ariko ikintu kitansunitse je kumwandikira nubu harige mona ndaciyumvira kikansiga, ariko ndatahura yuko zari inzira z'Imana. Uyo mutipe yitwa Rodrigue Nimaye, niwe yashoboye kuca yikangura akasoma Bibiliya. Ndiko ndamupartaje ndamubwira yuko naraye muri boîte, kandi kubigaragara igihe cyose twabanye nawe na buzima bw'iwanje nigeze ndamupartaje ubuzima nabayemo bw'ivyaha. Ariko uwo munsi ukuntu namubwiye yuko naraye mu kabare mfise agasibe, nivyo bintu nubu bihora binsiga. Rero acha ambwira ikintu kidasanzwe, arambwira ni mon frère Blaise, hari ikintu namye nifuza kuva kera, hari ikintu namye nifuza kukubwira kuva kera. Rero sinzi impamvu bije uyu mwanya, sinzi impamvu ndavyiyumvisemo, reka ndabikubwire. Ngo kandi nari nifuje yuko no bikubwira n'ujya mwigeme musanzwe mukundana. Bintera ubwoba, ndavuga ni okay, none nakazi kujya nyene ko umuntu ari mu vyaha, mbambona umengo ikintu cyose n'amafaranga, ikintu cyose ni ikintu nyene kivamo inyungu. Ariko umutipe arambwira icara gato tuvugane. Maze kwicara arambwira ubutumwa bwiza, arambwira Kristo nigeze kumva mu buzima bwanje, arambwira Kristo igikorwa ciwe cyamuzanye kuri iyi si. Amaze kumbwira vyose, mu mutima nguma mbona ububi bw'iwanje, nguma mbona ivyaha, nguma mbona umutima gumunyagiriza ivyaha. Hagera ku kibazo kidasanzwe, ikibazo yambajije ku buzima bw'iwanje, arambaza ni Blaise, nakubwiye Kristo wariwe, nakubwiye imbabazi z'Imana, nakubwiye urukundo rw'Imana. Rero ikibazo ngoma ndakubaze, uyu munsi upfuye wojahe? Kujya nyene ko umuntu ari mu vyaha. Ndamubwira ni mon frère, ico ni gikorwa c'Imana, reka kwinjirira Imana mu gikorwa cyayo. Iyo ni action y'Imana, wewe nayuzi, we bireke. Arambwira no mon frère Blaise, wewe uri umugenzi kuva mu bwana, twasangiye byinshi. Rero nubwire ngo ndiko ndafyina, ndi seriye. Sinashatse kuraba ibihe byose nagendeyemo, sinashatse kuraba ibyaha nagendeyemo byinshi, ariko naravye iryo joro gusa niryo ryaciye rinyemeza mu mutima jewe ko ndi umunyavyaha. Niryo ryaciye rinyereka yuko jewe mfuye ataho noja, bivanye n'ikibazo yari yambagije, upfuye wojahe? Inyishu namwishuye ngo mon frère, ko biri kose simbona aho noja. Acambwira nti Blaise, ukwiye kwakira Kristo, ukwiye kwihana. Ikibazo namubajije, eske bikogwa gute? Umuntu yihana gute? Ambwira ni nimba koko wiravye mu mutima ukabona yuko atawoja upfuye, ukwiye kwakira Kristo. Ico naco ni gikorwa nshobora kukurongoreramo nkagufasha mu isengesho. Niko kuca amfasha mu isengesho ryo kwihana. Kuri uwo munsi ndihana, kuri uwo munsi nakira Kristo itariki 8 z'ukwezi kwa mbere. Kuri uwo munsi shikumukizwa, kuri uwo munsi nangura kugendana n'Imana. Kuri uwo munsi bima mahigwe yo kumenya Imana biciye muri Kristo Yesu yafuye akazuka. Imana nigeze menya kuva mvuka, Imana nigeze menya ngo ndayimenyeshwe n'umuryango, Imana nigeze menya ngo ndayimenyeshwe n'abagenzi, ariko ndayimenya kubw'imbabazi zayo zibonekera muri Kristo Yesu. Uyo munsi amahoro atangura kugaragara ku buzima bwanje, umunezero uba mwinshi, ndahimbagwa gose. Ariko hambavu yaho ikibazo mon frère yambagije, yaciye ambwira mon frère Blaise, hariyo ibintu byinshi bikunda kuba. Rero ni kenshi nabwiye ubutumwa, ni kenshi hari abantu nafashije benshi bashika ku kwihana. Igihe bakizwa bagiye bafata ingingo zitandukanye bivanye n'ubuzima bwa Kristo bubabayemo. Rero na wewe uyu munsi wakijijwe, kumbure birashobora gushika, ariko witegure, kuko ushobora kugera ku rugezo rwaho wumva umengo ujya mwigeme musohokana
ukwiye kurekana nawe, canke ubundi bwo wene akakuvako bivanye nuko we wahinduye ubwami. Donc ivyo kumbure mwakorana, kumbure uburyo wamwitwara ko kare ubu bitakiriko bimeze, ugasanga uwo mwigeme ahisemo kuguheba canke ahisemo kwigira bivanye no kurambirwa, canke wewe uhisemo gufata ingingo yo kuvana nawe bivanye na Kristo ari muri wewe. Bene data, kuri uwo munsi ivyo bintu byarabaye muri iryo joro nyene tariki 8 ukwezi kwa mbere 2024. Nakijijwe mu gitondo mu masaha 4 z'ijoro, naronse message uwo mwigeme ambwira yuko ngo bihagarare. Nakosa naki, ariko muri iryo joro naragize ubwoba, ndavuga ni none ibi bintu ko bibaye, ibi bintu ni nagize iki? Ariko nabonyemo ko birimo kiganza c'Imana, ko birimo ubuntu bw'Imana, kuko igihe cyose iyo Imana ibona yuko itofata ikibanza ca mbere muri wewe, hama hakaba ari ibintu vya mbere bifashe ikibanza muri wewe, Imana ibishira ku ruhande ngo hako yo guhomba ngira guhomvya. Nanje niko vyabaye. Rero naciye nkomeza ubuzima, ndakomeza nza no mwishengero irembo ry'intama, ndashikayo ndategwayo mwishengero ry'intama, mbandanya nigishwa ndakomera gushika kuri uyu munsi. Nkaba ndumwe mu bana bishengero irembo ry'intama, nkaba ndumwe mu bana bariko barigishwa, nkaba ndumwe mu bana uyu munsi. Shima Imana kuba naratewe mwishengero irembo ry'intama, kandi hari intambara nyinshi zaciye kugira nayisange, ariko kubw'ubuntu bw'Imana, kubw'ubuntu bw'Imana bubonekera muri Kristo Yesu, nibwo bwanshoboje, nibwo bwamfashije je kwisanga mwishengero irembo ry'intama, aho nguwe neza, aho nubu ariho ndiko ndarererwa. Rero ndabashimiye abariko baradukurikirana. Hambavu y'ivyo fise kimwe canke bibiri no babwira. Muriko muradukurikirana, uriko urumviriza intayi wanje, kumbure wumvise byinshi, kumbure hariyo imwe mu nyinshi zibosha ubuzima bw'iwawe, kumbure uyu munsi nubona ukuntu wo kwikura muri cyo kigare, kumbure uyu munsi nubona yuko ukungene ako kaboregwe ukavamwo, kumbure uyu munsi nubona ukungene ubwo busambanyi wo buvamwo, nubona ukungene izo mwemu zose zibosha ubuzima bwawe zo kuvamwo. Ariko ibanga ni rimwe, ni Kristo Yesu gusa. Ibanga ni rimwe, ni presence ya Jésus Christ muri wewe. Kuko nanje nibihetangabo kenshi narondeye uburyo budasanzwe, nakoresheje ubuhinga ngurukana bumenyi kugira ngo ndondere inyishu y'ibibazo mfise, ariko nivyigeze bikunda ko nkira, no mu muryango nibigeze bikunda ko bashika aho Kristo yashitse. Nawe uriko uradukurikirana urashobora kuba utarakira Kristo. Ijambo ry'Imana rimbwira ngo mucete Paulo yandikiye abaromani igice c'10 ku murongo w'10 havuga ngo kuko umutima ari wo wizera umuntu akakira kugororoka, hama akaturisha akanwa kiwa akakira gakiza. Rero na wewe urakwiye kwakira Kristo, na wewe utarakira Kristo urakwiye kumwakira akaguhindurira amateka. Kuko uyu munsi nibuka navyizigiro nari mfise, ariko kubwuko nahisemwo gufata ingingo, Kristo aza ku buzima bw'iwanje. Uyu munsi imbabazi z'Imana zirahari, imbabazi z'Imana zirahari, uruhara rw'Imana yarayejeje kurukora, ariko na wewe hari uruhara rw'iwawe ukwiye gukora kugira izo mbabazi z'Imana uzishikire. Izo mbabazi z'Imana ntushobora kuzishikira utarafata ingingo ubwawe bwite. Rero ukwiye gufata ingingo ukakira uwo Kristo akaguhindurira amateka, ibikuboshe bikavaho. Jewe hariyo ivyari biboshe ubuzima bw'iwanje, na kiganza bigeze bandambikako, na deliverance bigeze bangirira, ariko kubwa presence ya Jésus Christ ku buzima bw'iwanje, uwo munsi narakize. Uyu munsi mfise ivyizigiro vyejo hazoza. Uyu munsi naho nova kuri inosi ni mwijuru direct, kubwuko nahaye ubugingo bwanje Kristo ari we yafiriye ku musaraba. Rero nawe ukwiye guha Kristo ubuzima bw'iwawe, kuko ikintu kimwe ukwiye gutahura. Ijambo ry'Imana riri mu cete Paulo yandikiye Timoteyo, cete ca mbere Paulo yandikiye Timoteyo igice ca 2 ku murongo wa 3, ngo ivyiza vyemegwa mu nyonga z'Imana nuko abantu bose bakizwa bagashika kukumenya ukuri. Rero na wewe nta bindi vyiza Imana yifuza atari uko ukizwa, atari uko uha ubugingo bwawe hamugakira, hamukava muri ivyo vyaha nivyo nta kindi. Rero kuradukurikirana urashobora kuvuga ngo simbona uburyo no bigenza, simbona ukungene no bikora, ariko
nagomba ndakubwire aho ubaye hari abakozi b'Imana urashobora kubakura, urashobora kubarondera bakabigufashamo ukakira uwo Kristo, hama ubuzima bw'iwawe bukaba bushasha. Rero uri kuradukurikirana urakwiye guha ubuzima bwawe Kristo. Urashobora kuba waranakijijwe ariko atabuzima bwa Kristo buri muri wewe bitakimeze neza, rero urashobora guha ubuzima bwawe Kristo, urashobora guhamagara kandi iryo zina, hama ubuzima bw'iwawe bukabugaragaramo umuco wa Kristo. Murakoze cyane. Bless Irembo Media rirabashimiye. Ego ndabashimire gose namwe, murakoze cyane. Murakoze, Imana ibahezagire. Irembo